Mu Burundi amatora amaze kurangira mu kanya gato karangiye. Bamwe mu Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko muri rusangi igikorwa cabaye mu mutekano naho atabuze utunenge twigaragaza. Urabona yuko abantu bacitabiriye ari benshi cyane, icyo kintu kiraboneka kandi bazindutse, ubona yuko bafise ishaka ryo gutora. Uyo ni Faustin Ndikumana, umuhinga yigenga mu by'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, aho yarahejeje gutora mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi rero amakuru yose tubafitiye yerekeye by'umwihariko amatora mu Burundi, baza kugerageza kubagezaho uko abakandida batoye n'aho batoreye. Mu Burundi amatora yarangiye mu kanya rero karangiye. Ubu hatangwa igikorwa cyo guharura amajwi. Uyu munsi umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, aho yatoreye haranzwe n'umutekano mu bitabiriye ico gikorwa cyo gutora. Arashimira abarundi kubona ico gikorwa bagiha agaciro, agasaba abarundi kurindira izovamwo batekanye. Nayo muri zone Musaga aho umukandida yigenga Francis Rohero yatoreye, amenyesheje ko abarundi bakwiye gufata amatora nk'umunsi mukuru aho gutekerwa n'ubwoba. Inkuru dushikirizwa na Desire Atungimana. Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri ico kibanza hari ibibanza byo gutoreramwo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera 1,109 nkuko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri ico kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako. Ndabakeza cyane kubona ishaka bafise, benshi bazindutse kandi bariko batora umutekano, nta bantu bariko baronona. Ico rero ni ciza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihariko hatora abanyamigambwe, hariko hatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari ivy'igihugu yononye abayiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene, kandi turizeye neza yuko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo ni kuguma tubahanura uko nyene. Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte, yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru. Ntabajewe mbashingiye ku kintu nyamukuru cyuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuvubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasubire kugira ubwoba umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese azana akanyamuneza, azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere, izonyubaka, izompiteka nkwiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara rizogwa, ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Ico kimireje nkabanagira nti nico ushaka kwerekana ko amatora n'umunsi mukuru. Amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba vyakozwe ku neza y'abarundi atakibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako. Bishobora kuba bifite akamaro, nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kavyo ni uko byadufasha twese gutuma tumanako amakuru, abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi n'igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca barisha bavuga ibitari byo. Ico byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilité, akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe bigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, no mushigikira. Muga mu gihe babigira kugira ngo kwera ubwoba ibibazo kibaraza kumenya ukuri ntashaka, ico gihe naho byo bari bibi. Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasavye bitoza n'abarundi gushiraho intahe ishize. Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza, kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza. Novuga n'abarundi twese turatora, twakira ivyo abarundi bakoze, nawewe ubu birimwo, kuko nico gituma udashobora kuvyanka nawewe ubu urimwo. Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire. Muri ico gihe agatongwasi umukandida w'umugambwe CNL utavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi.
yavuze ko ibiva mu matora n'ibitamushimisha zo kwitura amasentare ashinzwe gutatura amatati y'amatora. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Umukandida Gatondwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri komine Kirembe intara ya Ngozi aho asanzwe avuka. Hari nk'isaha 4 zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankirwa n'abaserukira mu Gwiseni ucungera amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu. Inyuma y'imihari zamaze nk'iminota 10 Gwasa yavuga ko bitamuryoheye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye, gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo. Amaze gutora Gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora. Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajejwe gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi. Abaduserukira mu mabiro de vote atandukanye no kuva abamandateri bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo, kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afisa amakenga canke akangonongono, nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe zirabe ivyabaye hanyuma zigire ico bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwo yumva yuko yarenganijwe, kuko turumva yuko hari abafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ari byo byohita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze. Ico tusaba rero nuko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cacu kiguma gitekanye. Umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumanako amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze. Agatogwa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde. Uwahoze atwara Burundi Domitiano Ndayizeye aserukira unanikira Burundi nabo nyene yatoreye ahavuka imurago muri komine n'intara ya Kayanza. Ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungera amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora, abarundi nabo bakizera ivyayavuyemwo. Kugira ngo ingaruka y'amatora izogende neza bikenewe ko umugwi ujejwe gutegura amatora seni uvyifatamwo neza kugira ngo ibiharuro bizovamwo bibe ibiharuro vyerekana koko ico abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona. Abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora aba baserukira indani imigambi inyuranye ko babareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyo vyemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko, hanyuma aho ntagishize twese tuyemere. Nk'uko amakuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cose. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje, gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze. Kumuyira naho nyene hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba guhungabanya umutekano, hanyuma abajejwe umutekano baca barazihagarika. Bazihagaritse baragerageza kuzihagarika, imwe irabasiga iyindi barayifata basanga kuko harimo umuntu yarafite inkoho yari yanyegeje mw'ikapo, biboneka neza ko bari bafite intumbero yo guhungabanya umutekano ngaho kumuyira. Mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNL yaje gutora we asanganywe amakarata 4 yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri. Uwo rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza abandanye bamubaza aho yayakuye. Mu karere k'uburengero hariho abamandateri b'umugambwe CNL mu Rugari aho batorera bita ku Ruvumo. Umwe yafatanywe afise urupapuro rumwemerera kuza gucungera amatora rutari urwiwe ubundi muntu. No muri quartier Swahili hanyuma Muyinga aho bita kuri Ecofo Coranique igice cy'isaha 3 hariho uwafashwe uwo muri uwo mugambi nyene ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora aho baza gutora ku mirongo. Nta ndorerezi mvamakungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7.
migwi. Bitegekanijwe ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika. Turagushimiye Pierre Claver. Mu gihe kuri wa gatatu imiliyoni 5 z'abanyagihugu b'abarundi zazindukiye mu matora, zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu kambi ya Rusenda zifuza ko habaho ihinduka kugira ngo abahunze bazobona uko bahunguka mu gihugu cy'u Burundi. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yabugishije zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Rusenda. Niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu Rusenda dushobore gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntagira hengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe. Turifuza ko impinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo w'amahanga. Yukuri jewe icyo niteze ko amatora agenze neza, twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa, kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe. Dusaba ko amatora by'ukuri bohagarira amatora, seni igahagarira amatora, bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe, hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi, kuko turateshejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe. Dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho n'ukuri, amatora ntiyibwe, intahe aho ishize, uwatowe nawe ahagarare magabo, yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi. Impunzi yahungiye mu gihugu cha Kongo, ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane, habe yatsumba yandi yoba yarabaye, hama uwo yatowe wese agatogwa biciye mu muco, hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashiraho intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu bihugu bitandukanye. Mbese n'icyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana bajya abandi banyepolitike, bajya bo mu masosiyete sivile bagize uruhara muri 3e manda, bo zijya ntambamye zabitumye zikavaho bakicara bakaganira kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugira gutaha. Mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana, niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu, kuko twese turi abana b'u Burundi kandi ntitwifuza yuko twohera hanze. Abantu turi hanze uraba ari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze, turifuza yuko amatora yoba hoboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi. Twari twifuza yuko amatora i Burundi yogenda neza, bakaraba ukuntu bo bitunganya, abantu bajejwe ubutungane bagakurikirana amatora akagenda neza, uwo bazotora wese azotsinda amatora arabe nta kundi tumwemere adutware. Icyo twashaka gusa nuko yodutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, agwanye ubukene mu Burundi, akwiragiza amashirahamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati, araba ukuntu amashirahamwe yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere, akazara bafashisha nyine abahe n'ibitungwa borore. Yo nk'impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo, nta kintu kinini niteze kuri ano matora, kubera ko ngize numvirije amaradiyo biriko biravugwa, ndumva ko umugambwe uri ku butegetsi ari we natumye duhunga. N'uno munsi utarahindura imvugo, atamvugo nziza urakoresha. Mpereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Evariste asanzwe uzoserukira mu matora mukuru w'igihugu, narumvise ko atatandukaniye na nkuru nziza, kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi w'icoro gata muntu ashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica. Naciye mbona yuko bya bindi nyene 2015 2010 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyene. Ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bifuza toshoboka ko bamutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara, abasendede bazobandanya gutoteza abandi bantu bose batavuga rumwe. Bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo, mu gihe inzego vyoshika zigahinduka turashobora gusha dusubira tugataha tukaja kubaka igihugu cacu. Ariko icyo ntohava mbesha co bigumye uko vyari biri, aho urumva ko ntawe hava za kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika, igahinduka turataha ariko bigaguma uko vyari biri n'ukuri. Simva ko umuntu hava avuga ko yotaha.
jewe nk'uko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko barizigiye ko Rwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuziba dutashe ariko hagatsinda muri baje bari bahasanzwe nukuri dushobora gutaha nta cyiza kinini tubyiteguyemo kuko ubu gushikwa amatora ariko araba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu bashaka kuja muri ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko bajya gutora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu nabo kugira bitegura ayo matora biragoye rero kugira ngo abantu baze bakunde bivuye muri ayo matora mu gihe hariho benshi batari muri ayo matora kandi twarumvise ko hariho n'abarorezi mvamakungu babwiza gukurikirana ayo matora batemerewe kuza gukurikirana amatora kugira ngo abe mu muco biyavuyemwo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini tubyitezemo kuko turabona ko hari ibitako byabwiza gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose. Turakushimiye Vedaste. turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi by'Amerika. dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Naho ijwi ry'Amerika ritemerewe gukorera mu gihugu muri iki gihe, bamwe mu Barundi bavuganye naryo bavuze ko muri rusange ico gikorwa cabaye mu mutekano, naho ari utunenge twagiye turigaragaza. Ostendi Kumana, umuhinga yigenga mu bijanye n'ubutunzi, ari mu bavuganye n'ijwi ry'Amerika akiva gutora. Umviriza uko yasanze bimeze kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Gwema. Ico gikorwa ntagikoze kandi hirya no hino hari inkuru zaguma zidushikira, hari abari kuri televiziyo usanga baguhaye inkuru batelefona. Ubwa mbere hoho naje mpeje kugikora aho mperereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ubwa mbere hoho urabona yuko abantu bacitabiriye ari benshi cyane, ico kintu kiraboneka kandi bazindutse, ubona yuko bafise ishaka ryo gutora. Ico kintu cyagaragaye ubajije na hariya aho twaciye, ndetse mbere hamwe nta mu gisagara ca Bujumbura hariko haraza umuntu umwe ku mabemwe, kiretse nko mu Buyenzi numvise avuga yuko harakira abantu benshi mu quartier za Buyenzi na hariya ku Musaga harakira imirongo. Mugabo abo abantu bacitabiriye ari benshi kandi benshi bazindutse. Urabona yuko ari amatora abarundi bitabiriye kabisa. Kuba ubona ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru cyane, kuri wowe ibyo bivuze iki? Yewe nibaza yuko abarundi amaze gutahura bakamenya amatora icyo asigura, bakamenya ko utoye bari karatora akazoza kiwe. Hanyuma urumva baravye ibihitiye mu gihugu, bakaraba icyo bifuza, bakaraba barabaze gutabara ku nyaki burya ijwi ryawe nibyo riba ari kuri aguha kazoza cy'igihugu cawe uko ucifuza. Niho rero tubona yuko kumura n'amatora y'2015 n'amatora asatana natari yaragenze neza. Amatora y'ibihumbi kuko hari abatari barayitabiriye n'ay'ibihumbi 10 muribuka yuko yabaye, bamwe baravuga ko ibyo barayavamwo. Hanyuma yo mu y'ibyiza shingiro urumva benshi ntibari ko barayakurikira kubera ata kintu cyariko kirahinduka babona batahura. Mugabo ubu urabona ko bavuga agiye kumura amatora twaheruka tubonamwo abantu benshi yari nka 2005. Novuga yuko rero ayo 2005 hamwe imiganda y'inka yose irimwo ni nka yasubiriye kuba. Rero ubona ko imigambi yayitabiriye, hama akavuga bati ubu rero turagiye gutora, turabona imigambi yayitabiriye, kumbura abo twifuza turababonamwo, turagiye gutora kandi twazi ko tugiye gutorera kazoza k'igihugu cacu. Iko niyo nsiguro je nabihaye.
Bwana Faustin Ndikumana uri aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura aho watoreye muri icyo gihugu indorerezi mpuzamahanga nyinshi ntabwo zashoboye kuza kwitabira igikorwa cyo kugenzura uko amatora agenda cyane cyane bitewe n'ibibazo by'indwara ya virusi ya korona yibasiye isi ariko nkawe umuntu ukurikirana hafi politike y'u Burundi wageze aho ngaho ku biro by'itora umwuka wari wifashe ute? hari hatuje, hari abapolisi, hari usanga abapolisi, hari usanga abasirikare benshi. Icyo tubona nuko abajeje umutekano kabisa bari bahari, barahari kabisa, ukabona yuko nabo nyene baje gusekiriza ayo matora. Ibyo by'abahusi ba televiziyo ntabwo twabyumvise, si benshi ubona, mugabo tugiye turumva hirya no hino urumva yuko n'utuntu tumwe tuba tugira tube tutameze neza. Hari aho wumva ko abajeje umutekano baca bahashika, kiretse aho twigeze kumva yuko mu za Rumonge ni Muyinga hegeze kuba ahantu bavuga ngo abamandateri ba CNL bariko ngo baba basohoye mabira mwamwe, hanyuma no ngaha mugaga bakavuga ahantu umuntu yari karashaka guhindura abantu muri bureau de vote. Muri ivyo kumva yuko hari abaje umutekano bashiye bashika bakabikosora kumbure, hariho n'ibintu bivana n'ingene umuntu mu gutunganya amatora wahana bari karabyifatamwo. Naho bari batubwiye ko hari abantu bari bashatse kuza ngo gutora, bashaka kugaruka gutora nk'ugira kabiri muri iyo za Kinama, mugabo biraca birafatwa, hanyuma abajeje n'umutekano mbere baca barashaka baravuga bati uretse turabe yuko atwawo bagira agaruke gutora ugira kabiri ngo yisubirize, kuko hanyuma havuga yuko ibihuha yuko hari amakarata asanzaye mu bantu ngo yani ngo abantu bashobora kuza gukoresha. Ushika ubu abagiye baratubwira kuri tele, batubwira bati ikibaye wahabajeje umutekano bahashika, ure kumbure ikindi naco twageze abantu ko bavuga bati uheje gutora amubwira ngo aca agenda ntagume ngaho ntibize gutera intuze icuka kibi abantu batangura gushwanira ku mabiro de vote kugira bize kuba mwituze. Ubu rero igihambaye bavuga bati ko abantu rero baca basohoka bagaca bagenda, igihambaye nuko bamwe bita abamandateri b'imigambwe yose babwiriza kuza kuba bahari, hanyuma amategeko akurikizwa kuko bavuga yuko abaharura abatwara bo muri bureau de vote, si perezida n'abo muri membre ba bureau de vote y'ibiro by'itora, hatora abantu badatorwa mu bantu presque batatu banyuma canke abariho baratora banyuma. Icyo mbona gusa nuko kumabira mwamwe abantu mbona basa n'abagabanutse, umuntu arivira ati none batatu banyuma batangura guharura ryari, uko abantu basa n'abazindutse ukabona umengo hariko haraza umwe ntawuzi rero ingene abo baza guharura yuko nihagira nka bureau de vote usanga amasaha yo guharura ageze abantu basa n'abatakiza. Nico kibazo gusa ni umuntu ariko aribaza ati kumure birava bigende gute, mugabo ngira hariho nyene bitunganya mu migango bakaba bazi yuko bongera babizi ko bafite n'inyungu nyene ibibona igaragara mu manyamigango, ngira babitunganyije ku buryo hagira abantu baza kugenda ku munota wa nyuma kugira baze kuraba ingene abo bantu batorwa. Nibaza kuko ico ko umugambi wose ngira wucise ubwo utogisa amara ko kumbure, mugabo igihe abo bamandateri bose bari mu mabiro baba bariko barakora bakaza kuruha kopi y'ivyavuye mu matora, ndumva ko atakibazo coba kuko nyine umandateri w'umugambi wose arafise kopi iyo kuri bishake bureau de vote, urumva bose barashobora kumenya ivyo byavuye mu matora umwe wese ku ruhande rwiwe. Hanyuma Bwana Faustin Ndikumana, ni nka ryari abarundi bashobora gutangira kumenya ibyavuye mu matora by'agateganyo? Kubisanzwe mu Burundi birakunda kudahora binyaruka. Igishasha nuko kuri bureau de vote bavuze ati internet zahagaze, nta ushobora kuronka information, bavuze ngo abantu ntibinjana amatelefone ngo bagire ico bafotora ngo bagire ico bagira iki. Hanyuma urumva rero seni iza kubanza gucirindira yuko ayo majwi yagiye arava muri bureau de vote imwe
yuko yayishikiriye amatango kuzabaragira muri rusange. Ibyo mu bisanzwe byahora bitangura kunyaruka kuko wasanga abamenyesha makuru bariko barabivuga mbere bigaca bituma na seni yihuta gukora ico gikorwa. Mu bisanzwe kenshi bukeye abantu baba batanguza baramenya ingene ibyo biriko bigenda ku munsi wa mbere ukurikira. Mugabo sinzingira seni nayo ashobora guca iminsi 2-3 muga uko baravuze bati yuko abantu bazorindira ico seni ivuze. Mugabo ndibaza yuko hamaze kuba habaye ayo makopi ku bamandateri bose, ndibaza ko abamandateri bose nabo baba bariko barakorana mu migambi y'abagenda bavuga bati mwe mufise ibingana gute muri zone kanaka, muri komine kanaka, mu gihugu kana mu ntuze kanaka. Nibaza yuko umumandateri wese afise kopi igaragara neza ko ari iyo batahindutse ngo binyuranye. Nibaza yuko ubusimangira bwogabanuka. Hanyuma hakomeje kuvugwa impungenge z'uko seni cyangwa se abategura amatora baramutse batitwaye neza bishobora kuzakurura imvururu mu gihugu nyuma y'amatora. Ariko nk'uko watubwiye wavuze ko kugeza kuri uyu munota ibintu nubwo harimo duke tutagenda neza, ariko kuri wowe ubona ko ibintu byabaye mu mahoro n'ituze. Hari icyizere ufite cy'uko biza gukomeza kugenda uko wabibonye, hanyuma umuntu akaba yavuga ko amatora muri rusange yarangiye mu mahoro no mu ituze? Nibaza ko burya amatora ikintu gihambaye cyane nibarura ry'amajwi. Burya abantu Abarundi bariko baravuga aho bahagaze, umwe wese ku giti ciwe bariko baravuga aho bahagaze. Hanyuma ubu rero haza kugira igihe cy'ibarura. Icyo gihe rero cy'ibarura niho umuntu aza kubona ingene biza kuba byagenze. Kuko mwibarura nuko abo bamandateri bose baba bahari bikaba ku mugaragaro, kandi ntagire umumandateri avuga ati jewe siho ndi. Hanyuma iyo kopi akaba yifise neza, akavuga ati jewe ndafise kopi yo kuri bureau de vote yose ingene byagenze. Urumva muri ico gihe rero yo bari yo ntango ya mbere, mu gihe umwe wese afise kopi kandi baharuye ku mugaragaro atawuri karatega ubwoba, atari ko batega ubwoba. Ico kintu cibarura ingene biza kuba byagenze nico kiza kuba cotangura guhumuriza, kuko abavuze bati hari abamandateri bamwe basohowe aha, abandi baragira gute, biriko biharurwa na banaka, ariko bihanura nabi, bariko baragira gute, barasohoye abantu. Ibyo biri kudakuzana muco. Hama ikintu cyose nikwiye gucikora nuko amarezita ku mabiro de vote yose ahabari yotegeka guca amenyekana ayo makopi ayo seni bifise, ku buryo n'abamandateri bose bashobora kubona yuko izo kopi bafise serivisi zisa n'izo abamandateri bafise. Ntagire umuntu afata ngo umumandateri atwaye ikopi ngo agenda afata iyindi kopi ayikore acarugika mwise nikumbura itariyo. Aho hose rero niho hari aho gucungira. Ivyo rero kumbure tuza kumenya kuramenya ku mugoroba ni bagahungira batinda internet na nibi vy'ama WhatsApp bakabikora kugira abantu bahanahana inkuru bamenye ikiko kiraba. Uwundi umutsi w'amatora uhagaze ngaho. Faustin Ndikumana, umuhanga wigenga mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru n'isesengura udukoreye ku bijyanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma no mu kanya gakurikira tushobora kuza kongera kukwakura kugira ngo utugezeho uko byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane kubwa kanya wawe Radio Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze, twagerageje turabonera natwe inkuru hirya no hino biriko biragenda.